ubwo urandaba wese imyaka yanje uyitoye je te donner l'argent ndaguha amafaranga utayitoye naho urumva nyene uzoba vyakunani urandaba 5 secondes chumbwira imyaka mfise Yeah, okay. 5 secondes. Thank you. Regardez ce qui va se passer. D'accord, c'est 24. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais tellement bien. Ndashimana uko biri kose. Kamwire abantu bose bi Valentine's Day. Abakundana, abari mu rukundo. Nabigeze kurujambo canke nabavyemera ku rukundo rubaho bien sûr. Reka ndabifuze rero uwo musi mukuru nibaze yuko abantu baryohewe ariko byaraheze bien sûr muga turacari mu kwezi kwa Valentine's Day. Voilà. Comme vous voyez alors, je suis mwibarabara. C'est pas la première fois en tout cas mubonye ndi mwibarabara donc c'est les mêmes questions. Ndabaza umuntu areste imyaka yanje hama ayitoye je vais lui donner l'argent. Alors soyez avec moi, vraiment ça va être chaud. Hari abantu usanga bibaza bampa imyaka myinshi ngo fise 30 fise 40 fise 20 I don't know ariko nawe urashobora kuvuga utari hafi urashobora kuvuga iyo ubona muri commentaire bien sûr ubona nabankwiriye. Donc c'est comme ça. Alors soyez avec moi. Tubande twirabira abantu ivyo bibaza. This is Flash TV. We shine to progress. Ego meze neza ndashima. Akazina kawe. Nitwa Trésor. Yeah, I'm so good. Tuvugana nande? Logique, nkuko bisanzwe. Meze neza. Kumenga uri serieux reka ndamwegere guys. Witwa gute? Louis. Ndi mu photographe. Oh, mpuye n'umu photographe. Bon, Trésor. Tugina kaje gatoya. Ureste imyaka yanje. Donc urashaka kikunaniye rimwe, urabise iyindi chance. Regardez ce qui va se passer ici. Tani nyayikanda guys. Photographe nani hatari. Ubona singa. 27 ans. C'est pas vrai. Ok, c'est monsieur bien. Ok, estimez iyindi chance ya nyuma. 23. Oh non. Merci beaucoup ariko vraiment akunaniye je myaka ntayo fise. Guys, ndayirenza canke ntayo fise. Voilà, murabona ndahuye n'undi muntu. Namusi vraiment ibintu ntibiza koroha. Umeze neza. Yeah, I'm so good. Tuvugana nande? Logique, nkuko bisanzwe. Logique. Yes. Ukazina komengo kari un peu. Yeah, thank you. Yeah, nuko. Logique. Yari rya afite nta muntu nabwiye numva yitwa logique. That's why ndiko ndabaza. Bon, dumuririmbyi, that's why nitwa Logique, yes. Okay. No musi ngomura n'abantu nyine bafite ibintu bakora mu buzima busanzwe bishaka gutwenteresa ubwo ibintu biguma hatari. So, voilà, logique canke logique sinzi ukuntu bivuga. Tugadukina kaje. Ubwo urandaba wese imyaka yanje uyitoye je te donner l'argent ndaguha amafaranga utayitoye naho urumva nyene uzoba vyakunani urandaba 5 secondes chumbwira imyaka mfise Yeah, okay. 5 secondes. Thank you. Wait, thanks. Regardez ce qui va se passer ici. D'accord, c'est 24. cyo ariko urashobora kuvuga iyindi urafise iyindi réponse ya nyuma info bitoye ni bon ariko 24 si on fils urashobora kuganira muri 25 uraburamo nk'amezi abiri. ubwo fise 24 n'amezi angahe n'amezi 10. My God, logique rero ntaje byoroshe ariko vraiment nukuriye myaka si office gusa merci beaucoup. Merci beaucoup ariko kubera entre temps uheje kuvuga ko kuri muri rimwe. Yeah, yes, sanze ndo muri rimwe. Bon, le fait ko ivyanse yuko atari kibazo canje basigaye turirimbiye basi wo mudufete ryohego. You are the one that I see now. Ni wendo tini my dream be. I promise kukurinda yeah. I swear nzogukunda. Oh,
Yeah. Onse nta muntu ababwira ko usa na El Pro, umuririmbyi El Pro. En fait Cyangwa amavuka. oya ntabwo tuvukana ariko abenshi bama babimbwiye. Kuri murasa cyane onje ko muvukana. Ako merci beaucoup. Yeah, thank you too. Continue là. Medrez. Meze neza. Kumengura iserere kandi namwegere guys, namwegere. Uyu muhungu abaye akamba ndamuresha sinje gukoresha n'ukuri. Ura. Sagura. Nitwa Richard. Shari. Isha twe tugadukina kajeje we na wewe. Ndabe we ucungira imyaka afise. Uyitoye je te donner l'argent. Bona imyaka yanje wayitoye. Banze ndabe kwaje. Umuhungu ko mutiyo kobwa. Urandaba ubwo uca umbwira imyaka afise. Jene nibaza ko ufise nka 18. Kumengo si office. Okay, reka ndaguhindishwa ya kabiri. Bijyanyuma undabe uyumvira. Ubwo urafite n'umwanya wo kuyumvira, amucumbwira. Shaka ko amafaranga yanje gende yetwaye ariko iryame nto bitoye. Bashaka kumbwira irya kabiri nta kibazo. Yego. Ariko urisi ko ndavye. Nakubonye. Jeje nafese ko tigeze nandana no ko. Nakubonye. Okay mbwira. Imana n'abafsinga. Urashira uwo. Bon, reka basi ndaguhe akana bashaka gufasha. Umbwiye kugamira isi ya 18. Bon, ndayirenza. Umviyo ni ndi shaka gufasha. Ufise nka 22. Habuze gato. Habuze gato. Guys, cyo bashindabaye nashaka ko bishaka twara amafaranga yanje. None birangiye atayatwaye kwera. Basi bishaka bafite telefone. Android cyangwa iyo nyine ntoya. Nagira afise iyo telefone nini nashaka dukora kandi kantu gware gucotana. Ako nta kibazo. Uzokwandika kuri Fresh TV. Meze neza. Cyane. Jewe tuko dukina ka jeu nawe ushaka dukina. Okay, inge mbanze mpete na Richard we shanza. Okay, hama Isha. Urashaka kwandika kuri Fresh TV? Wandike Fresh TV 257 muri YouTube. Hama Pui uzochwa bikiganira uzobona imyaka afise ubundi munsi tuhuye kugira uzoshitero yitora siko byese nubwo azora mu mwaka uza uzoshaka kubona ati umwaka waheze byari byagenze ukubwo ashobora kuba afise nta kibazo ariko merci beaucoup. Okay, merci. Voilà, reka rero mbaze ubundi mwana nawe urabonye ko ndiko ndakina je meze neza bitwa gute Lewis ubahe ko wari kuragenda wiho mu gihosha Ewe urumva rero warumbaje ngo tuko tugira iki twe turiko tukina kaje urandaba amucumbira imyaka ubona nabafise uyitoye ndaguha amahera ariko urandaba nawo mu myaka ingana banze ndabe none uri siko ndavye imyaka ufise je ndabona ko ari nka 20 yo rewe mengo urahatse kugitora ariko byakunaniye ariko ashaka kumbwira irindi ryanyuma kugira ngo bitone gerageza kandi banze witonde banze da Ndabisa wayitoye kanaguha amahera kuri aho ko wayitoye hama undi munsi gusa ntaze kuyibwira abandi uza kubona bakubajeje Kote cyane rero Zasubira? Sawa. Okay, voilà. Ko mubibona rero ubona aho bashangize mu nyama. Ngiye kuri mpene. Ko ni bon. Umeze neza? Meze neza cyane. Witagute. Nitwa Freddy asa nayo. Tutuntu turi inyuma ni twa. Ego nivyo wanje. Ndabona tugera tuguze kamwe. Voilà. Witwa gute? Freddy asa nayo. Okay. Nahayo. Ndakoni zira zikirundi. Nahanye. Voilà. Ufite tuko turakina jeu. Urandaba wese imyaka yanje. Witoye. Ndagabag. Urandaba nawo imyaka ngana. Imyaka 22. No. Un peu ariko urasindi shwa ya kabiri ya nyuma ubwo. Shwa ya nyuma. Ndabona yuko utaraje hejuru y'imyaka 22. Urashaka ufise imyaka 20. Cye umva habuze. Aragende waje guys dukuri. Kubasha nayingiye ko ngomba ndamuha amafaranga yanje ubundi ce twatuvugana kugira bampa ariko ndabona yava bidakunda. Bon.
suis désolé ariko si myaka afise mugabo wari kongeza ko nka rimwe kidogo mundo kuyitora ariko ni bon uvugo yuko namyumviriye ko shaka kumuha amafaranga reka tugire indi jo ya nyuma basi kugira ngo dutestinge si arayi wa cyatarayi uretse telefone ngaho Android okay uri abone kuri Fresh TV yeah nahayo basha no kibaya bagenzi je désolé ariko ndagushimiye kuba no kuyabonesha birashaka kuntwara akanya gatoya cyane nkaba mbaye umwe mu ba participa bashaka ba follower banyu kandi en plus ubaye nk'umfollower urashaka kucuza urabona hama uwundi munsi nye umbonye ucuvuga ati ebana ti wa mukonga uba afisi ibintu cyo bashaka kuncika ariko ndagushimiye cyane yego namwe murakoze ariko kweri ndabona ibintu ngaha ni sawa basha nze muraza ha musetesi mu abantu abakunzi b'imene mucamo bibona ndagushimiye cyane rero ubundi munsi tuzogaruka tujya kugushorera sawa sawa This is Flash TV. We shine to progress.